Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye Nikodemo ati: ntutangazwe nuko ndakubwiye nti mubwirizwa gusubira kuvuka. Umuyaga uhuhitira aho ushaka kandi ukumva ijwi ryawo, ariko ntumenye iyo uturutse n'iyo urora. N'uwavyawe wese na mutima nuko ameze. Nikodemo aramubwira ati: ivyo bishoboka bite? Yezu aramubwira ati: urumwigisha muri Israeli ukayoberwa ivyo? Nukuri ndabikubwiye, tuvuga ivyo tuzi kandi tukemeza ivyo twiboneye, namwe ntimwemera ingingo zacu. Ko nababwiye ivyo kw'isi ntimuvyemere, muzokwemera mute mbabwiye ivyo mw'ijuru? Nta numwe yuriye mw'ijuru atari uwamanutse ava mw'ijuru, umwana w'umuntu aribamwo. Nk'uko Musa yamanitse inzoka mu gahinga, niko n'umwana w'umuntu abwirizwa kumanikwa, ngo umwemeye wese aronke ubuzima budahera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana mu gisomwa ca mbere azananye muri iki gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Uyu munsi ijambo ry'Imana rikatujabutsa mu bijanye n'ingene umuryango w'abakristo uburinganije neza. Twarumvise ingene bagiye baratororokana kubw'ijambo Petero n'abandi batumwa bagiye barabashikiriza rifatiye ku gupfa no kuzuka kwa Yezu Kristo, rikaba ririmwo ububasha bwa mutima mweranda. Iryo jambo rikaza rirabanyura, rikabakora ku mutima, rikabahindura mu vyiyumviro, na cane cane rikabavura mu kintu kibi kibishe bari bakoze, bakurira igiti kiturirwa bakica umwana w'Imana. Ariko abatumwa bakabumvisha yuko uwo mwana w'Imana koko n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana si usohokera kwihora, si ugendera kwishavu runturuntu no kugomba kumara, kwihora, gusasika inganda, gukuraho, bimwe abanyapolitike bavuga niyo bishe umuntu bagira ngo n'elimine les obstacles. Gukuraho umenga abandi bantu kumenga ariko arakuraho ibimuzibiye, ariko ahubwo ko aza gutanga ikigongwe, guha kandi karyo umuntu ngo ntazimira amazima yongo. Hari ururirimbo ruharawe uyu munsi bagira bati ngo Imana ngo ni Imana y'akandi karyo. Ngo ni Imana y'akandi karyo. Koko ni Imana yamiduha akandi karyo muri Yezu. Imisi yose ni waramuka ukumva uramutse uhumeka, wibuke ko ari akaryo kandi Imana ikongeye ku buntu n'ubwiza bwayo, ku buntu n'imbabazi zayo. Ivyo nivyo abatumwa bagiye barababwira, bagaheza bakumva ko ubuzima bwabo babuhindukirije ahubwo kwakira uko kuboko Imana isubira guha umuntu muri Yezu Kristo yazutse, ikamubwira iti ntugapfe, ntukicwe n'ivyo ukora, ahubwo nubeho. Bamaze kwakira uko kuboko Imana ibahaye muri Yezu Kristo, bakigaya, bagaheza bakabatirizwa, bagacika ibiremwa bishasha, bakuzura mutima mweranda, bagatangura kuba abantu bashira amanga n'imbere y'abantu bakaze, bashobora kubagira nabi mu kanya gato, ariko bakumva ko buzuye ububasha bw'ubuzima atagishobora kubutsinda. Ikimenyamenya ni iki kindi twumvise. Mbega bari babayeho gute? Ngo n'abantu bari babayeho bahuje umutima. Ngiki kimenyetso
kigaragaza aho mutima vy'ukuri ari. Abenshi tuko turiyumvira umutima mweranda tumuheza gusa muri vya bindi vyo kuvuga mu ndimi, kuvuga nyene abantu bakagira bati acometswe muri mutima, ngo acometswe muri mutima, ngo yuzuye ngo mpemu, kuko avuga yatura gose, yaturuka, yigisha yaturuka. Navyo nyene birashoboka, kuko hari igihe usanga ukenera gukoresha imvugo nk'iyo, ntiwoka mumengo uriko urakoresha imvugo none murabona. Oya, hari ahantu ijambo utegerezwa kuriha ubukuba bwaryo, uriha ubukuba bwaryo. Ijambo no kurireka rikavuga mu bukuba bwaryo, ariko kandi no kwa muri kuraho ubukuba ibitagira ubukuba, ahubwo mukama yagomba korosha. Nawe gacu usanga ahubwo uri kushiramwo ubukazi bwawe. Byadushikira twebwe twigisha ijambo ry'Imana ugasanga turiko dushiramwo, turiko umukama araca bugufi gose, turiko turivugisha amakaraktere yacu, impengamiro zacu. Nogira nti niko kwicyorora natwe tutegerezwa kugira ngo ube munsi y'ijambo ry'Imana, ntube hejuru yaryo ngo have usanga warivugishije ibyo ritavuga canke warihaye nogira nti ingero ritari ryagombye gufata. Aba rero kuko batunzwe n'iryo jambo ry'Imana riraheza rikabaremera umutima umwe. Ico rero ni ikimenyetso gikomeye ca mutima mweranda. Mbere ni naco gihambaye kuko nico gisanganya kigaheza kigashira hamwe ingabirano zitandukanye. Twese mutima araduha ingabirano, kandi ushima araduha ingabirano zikaze zikomeye. Mugabo tudafise iyo ngabirano yo kuzihuriza hamwe mwisangira mutima, izo nyene tuca tuziryaniramwo. Umwe wese aca ashaka kwerekana yuko ari wahambaye, uruntu rugaca rudugira mu bintu vy'Imana, ibintu vy'Imana bikanigirwa indani, bikanigirwa imbere, ingabirano zigacika izo turyaniramwo. None mwibaza yuko ubuhutu, bututsi, ubutwa canke gucanga muri abo bose ko atari ingabirano y'Imana? Singabirano y'Imana? Kumenga ntimuvyemeye, cyangwa usanga wemera ko ingabirano y'Imana ari ubwoko bwawe wenyene, ubwoko bubi, iriya mihimbiri. Siko usanga tuvuga nga uri kurakengera ingabirano y'Imana. Ubunyabururi, ubunyamungozi canke ubunyamuramvya mwibaza ko atari ingabirano y'Imana? None se ahantu twagabiwe n'Imana, ibwo niko tukavyonona n'imitima yacu n'impengamiro zacu. Mugabe iyo ni ingabirano y'Imana. Mugasanga kuko tudafise iryo sangira mutima tuca tubijyaniramwo. Duga ibi vyose vyo mu migambwe biduha ubundi buidentité sociale politique, ivyo vyose yari ingabirano y'Imana. Mugabo kubera yuko tudasangira umutima, ivyari ingabirano y'Imana bicika ivyo tujyaniramo. Nico gituma mu ngabirano z'Imana dusaba, iyo mwumva dusaba iki twita la communion, l'unité, iyo turiko turasabira musenyeri canke tugasabira papa, hajya mwibaza ko ari kubapenderera ngo nuko bari imbere, ubona ko abantu bari imbere twama turiko turabashira tubavuga muri vyose. Si cyo ubwa mbere, bajya ni kimenyamenya c'ubumwe. Ni nka personification na personnalisation y'ubumwe, kugira ngo abantu bose bumve ko bagize umuryango umwe w'abana b'Imana. Umuryango ufise uwuserukira, uwuserukira umuntu iyo avuzwe aca serura uwo muryango wose. Ni naco gituma
bemera kutagira umuryango bwegu kugira ngo babaserurire umuryango wose w'Imana. Kuba jewe ntafise umuryango w'umugabo n'umugore n'abana no kugira ngo bize birabibutsa umuryango wa Ecclesia. Bibibutsa umuryango wa Ecclesia, uwo muryango w'Imana. Imana yashimye kwiyegeraniriza mu guha abantu bakavuka ku izina rya Data, Mwana na Mutima Mweranda, bakinjizwa mu muryango w'ubutatu bweranda. Iryo sangira mutima rero rirakomeye no mu bakristu. Igihe tutarifise, zangabirano zose z'ubukristu ziradusanzarana zikadupfa kubusa. Amatala, amakarisme, amadon bikadupfa kubusa, kandi ugasanga ibintu birarunzaho, ibyiza ni byinshi biraho, mugabo kuko abantu babuze ugusangira umutima, ivyari kubabera umugisha mbere biriko bibahindukirira ni nk'ivumwe. Ivyari kubabera ni benediction biriko bibabera ni malediction. Aho muri Kongo ntimuhabona, aho iwacu nitwa twabivuze, igihugu cacu ciza c'u Burundi, ciza cyane gose c'u Burundi, cuzuye ubutari ya terre rare, ariko raba ntidupfanye ubukene ngaha. Aho muri Kongo raba ubuzima bafise kubera kubura iryo sangira mutima, kuguma baryana abana bari, tugata umwanya tujyanira ku byari kudutuma dutunga, tugatunganirizanya, tugatunganirwa twese, kubera habuze iryo sangira mutima. Nugira nti kwiyumviriza hejuru y'ibintu n'uruntu rw'umuntu, umuntu akumva ati ubwo ndumva neza iyo mva, igituma ndiho muri isi y'abazimu uyu mwanya mbayeho, niyo ndiko ndaja. Ivyo rero birahambaye. Iyo tubitakaje, nariko ndababwira, nivyara umugisha, nivyara umuhezagiro, birahinduka ukamenga bibaye nk'ivumwe kuri twebwe. Dusabire Mukama kugira ngo mu mwitwarariko wa mbere tugira mu buzima bwacu, twitwararike kwegerana, twoye gusanzazanya, gusanzarira mu bintu bituma tutumva ko Umukama yatugize umuryango wabiwe. Mu biserura rero uko kuba umuryango w'Imana nuko gusangira, atari gusabikanya gusa. Gusabikanya umengana ivya bindi tugira kugira ngo twimare, nogira nti twimare ikintu cyo mu mutwe, cyo mu muzirikanyi, gutranquiliza la conscience. Natanze ubwo vy'ukuri watanze, nasabikanije. Gusabikanya umengana gutanga uderenguza, su gutanga kuko wiyumviriye koko ikiza gishitse wotanga. No gutanga atari ugutanga mbere, no gusangira, kugira umwitwarariko ubuzima bwa mugenzi wawe, ukumva ko uhimbariwe no kubona ataronka gusa utwo tumumaze akanyota, inzara y'uyu mwanya, mugabo gutanga gushikaho ugira uti nohimbagwa no kubona nawe ashoboye gufata mu minwe ubuzima bwiwe, ejo agaheza mbere agafasha abandi n'abandi gutera intambwe. Ego niko ibintu bica bishoka bibera icyarimwe, kandi twama dufise ubushobozi bwo guca tubigira icyarimwe. Ni naho mubona mbere tugere Kristo muramaze kumva ingene bita amakaritase yacu. Samakaritase amwe yo gutanga utuntu, oya, mbere bayita ama-organisme de développement, de croissance. Gutanga umuntu kugira ngo umukuze, atari ugutanga kugira ngo aguma ateza amashi.
kwiyumvira kugira umwitwarariko w'uko nawe atera intambwe. Abakoresha ku bakozi banyu, abarongozi kubo murongoye, abashefu b'amakominote kubo murongoye. Igihe umuntu atitwararika kwiyumvira ati mbe uriya muntu wanje yotera agatambwe gute, kiba ari ikibazo c'uburongozi, kiba ari ikibazo cha karitasi y'ukuri. Karitasi y'ukuri niko irategerezwa kubanza kubona yuko uyu munsi umuntu ahumeka, ariko kandi ikiyumvira n'akazoza k'umuntu uko bishoboka kose. Nugusangira rero si ugusabikanya gusa, isangira mutima. Tubisabe kugira ngo bidufashe kutabahumenga turigunze, kutabahumenga ntidutegwe ikibazo n'ikinogo kiguma ciyimbika hagati y'umutunzi usanga atagira izina imbere y'Imana kuko yugaraniye mu butunzi bwiwe, be n'umworo Lazaro afise akazina imbere y'Imana. Ico kinogo tutabayeho twiyumvira kugifuriza ukwitanga kwacu, urukundo rwacu, umwitwarariko mwiza wacu, tugisanga casamye imbere yacu igihe tuvuye muri ubu buzima. Uku kireka kikaguma ciyimbika atamwitwarariko na muto ugiraho kugira uti reka ndakigabanye, reka nje mu ntumbero yuko cogabanuka, ejo hirya y'ejo uzogisanga imbere yawe. Nico kinogo uzosanga kiri hagati yawe na Yesu. Uva muri ubuzima ukaburiye uruhukira, waharondera ugasanga hari kinogo kuko wabayeho ucimbika, ntiwabayeho ugifurira ngo uronka aho uzocana ngo ushikire Yesu. Yohani w'umusaraba mweranda akagira ati ku mugoroba w'ubuzima aho niho urubanza ruzofatira. Dusaba umukama kugira ngo tubeho nk'abafise nogira nti uwo murindi w'ubuzima, iyo dynamisme. Biraryoha kubona umuntu afise umwitwarariko mwiza nk'uyo, ukabona nuko nubwo yoba ariko abironderamwo n'abiyumutunga, mugabo vraiment arahimbariwe no kubona abantu bateye intambwe. Byarege mpora ngomba kubaza aba bantu bose baturongoye, bigenda gute ko tuguma tumeze gutya? Ubwo murahimbariwe nuko ibintu vyomera neza, none byankira hehe? Kuko tubura isangira mutima. Mwe wese agira ati tuntu twanje d'abord shirako concertina. Ikibazo turi mu gihugu ciza cyane gose c'u Burundi, ukaraba ingene tukivuga n'ingene turiko turakiringaniza tucubaka, ukabona ko amajambo benaya hari igihe tugomba kuyaheza mu bintu trop spirituel, ntituyamanukane mu ngiro n'ingendo yacu. Ariko naje wahondi ubwo ndafata ingendo yisangira mutima yuko ibintu kukisangira mutima aho riryoheye riduza ubuzima ribuhereye hasi. Iyo buhereye hasi bwose buraduga, ariko iyo biheze hariya ku mushorishori gusa ku bantu bari imbere baguma baduga, bariya nabo baguma banyika, kikaba ikibazo. Ugakoresha umukozi ugasanga uwo guharurira nk'ibintu wambaye, urambariye nk'imiliyoni nka 3, mugabo umukozi wawe agenda yambaye ibinyoteri, kavuga uti genda umuboss, uri impumyi, uri ikintu cazivye umutima tout simplement, nta soni. Kano kaja ngaho gasenga uti Imana yarampezagiye, ugatanga n'urushikanwa runini. Umukozi wawe atigera vari yamagutunukira agateza imbere ibintu vya mugabo ntiwigere wiyumvira uti atera agatanga imbere ashobore kwigisha abana biwe.
ukaguma urunda ibyo umuntu yatunukiye ubuzima bwiwe bwose akazorinda apfa akiri ku rugero rw'aho yaje ari, iyo atasubiye inyuma. tije ndazi gukoresha abakozi baratanga resultat, none iyo resultat ivuze iki? Itarimwo du cœur et de l'humanité. Ikibazo mwe wese arabe ahantu afise ubukuru, n'ubukuru buteza imbere abandi, buduza abandi, canke n'ubukuru uriko burakuduga na wenyene abandi bakaguma banyika hariya hasi. Ico kinogo wimba ukanka kuja mwisangira mutima, ejo uzogisanga imbere yawe. Sitera bwo ni jambo ry'Imana, dushimira Imana. Amen, aleluya. Ko mutagashirako amajambo nkayo murayatinya? Iyo mvuze nti imihezagiro iwanyu amakonti agiye kuzura, amen, aleluya. Ariko mvuze ni gabanyi wawe usangira uhe ko uwundi nawe atera imbere. Dusoma kama kugira ngo ijambo ry'Imana rize rirashika ngaho mu buzima rihasanganye. Kandi nukuri suruhombo, nukuri uzobuhiriwe. Hariho abantu bahiriwe umunsi bazotaha, hariho abandi bazobasangane bakavuga bati narateye intambwe mu buzima kuko wemeye kwinjira mu isangira mutima, kuko wanse gushira imbere ibintu ugashira imbere ubuntu. Imana iguhezagire.